bakunzi b'ikigo NUFOTEC, bakunzi b'imigwi yacu ya WhatsApp yigisha intungamagara, imirwi irenga 150 twise NUFOTEC ngaburikiza. Mu nkundire ndabaramutse canke ndabahe mwiriwe bigaterwa naho muherereye mu Burundi no mu mpande zine zo kw'isi. Nkuko mwaraye mubibonye, twaraye tubashikirije integuro nshasha kandi integuro benshi bariko baratwandikira badutelefona bashima cyane. Iyo nteguro nayo akaba atari yindi, n'uburyo bushasha ikigo NUFOTEC cabaronkeje bwo kwironkera no kuzigama ibiganiro vyose by'ikigo NUFOTEC tumaze gusohora hamwe n'ivyo tugiye gusohora, vyaba ari byo mu buryo bwa audio canke mu buryo bw'amareresi video, hanyuma mukabironka kandi mukabizigama biciye ku muhora wacu canke chaîne ya YouTube NUFOTEC Burundi. Rero muri video twabahaye hamwe n'umunyandiko twari tubahaye, twarerekanye intambuko zoroshe zo kugira ngo ube umunywanyi w'umuhora wacu wa YouTube, kuvuga kwiyabonesha mu yandi majambo, hanyuma kandi no kugira ngo ibiganiro vyose dushize kuwo muhora ucu bibona bice bigushikira, hanyuma wewe wugurura ivyo ushaka. Kuba dafise amamega kwiye nta kibazo, twaraberetse n'ukuntu ushira application ya TubeMate muri telefone yawe, ukaca ubitereshaje cyangwa ukabikwega ukabishira muri telefone, ukavyugurura umwanya wose ugombeye utarinze kurinda kubisaba. Rero twagomba rero tubibutse yuko kijya kiraro twabahaye ca YouTube kikujana kuri YouTube, nuvuga link, bisaba kugifyonda ko igihe cyose uba ugomba kuja kuri YouTube ya NUFOTEC Burundi kugira ngo uce ushikira neza ahari umukimba w'ibiganiro tumaze gushirako n'ibindi byose dufise twakoze tutarashirako. Wowe uzoca ubibona. Wibuke gusa yuko umaze kuja kuri YouTube wuririye kw'ico kiraro ca NUFOTEC Burundi, ikindi uca ukora nuko igihe ubutarabikora uca ufyonda kuri s'abone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icongereza. Ufyonze kuri s'abone canke subscribe nukuvuga ububaye umunywanyi, umukunzi w'ikigo NUFOTEC Burundi biciye ku muhora wacu wa YouTube. Ariko kandi ntubuhejeje, uca ubona agakengeri mu kuboko kw'iburyo iruhande y'iyo subscribe canke s'abone, ucubona akantu kameze nk'agakengero kagafyondako. Ugafyonze ko hejuru yako gato ucubona ahantu handitse all canke tout, ugafyondako naho aho ubuvuze ngo nemeje ko ibiganiro byose bishasha bizaba birungitswe n'ikigo NUFOTEC, nzoce ndabibona ko bije hanyuma nce ndabikurikirana. Rero ntimwibagire rero gufyonda kuri subscribe canke s'abone hamwe no gufyonda ku gakengeri hamwe n'ahajya handitse tout canke all, kugira ngo ibiganiro vyose turungitse bishasha bice bibashikira. Menya neza aya mahirwe tubahaye ntihagire umuntu ayafata minenegwe, kubera yuko bya bindi abantu baguma basaba ibiganiro twamaze kubaha, kubera yuko bategeza banamenya yuko twabibahaye, canke naho ugasanga ivyo biganiro twabahaye baciye bavyanjanjwa ko gapaho bataye, aho kubishira muri carte mémoire, aho kwishira mu mashini zabo nyabwonko ordinateur, ugasanga biciye bibatakarana, canke ngo telefone ngo yapfuye ibiganiro bikaca bitakara, hanyuma bakaguma babidusaba. Ivyo ntibizosubira kubaho ukundi. Muvyumve neza, ibiganiro tubaha mu gitondo ku mugoroba tuzoguma tubitanga kuri WhatsApp. Mugabo igihe wewe usabye ikiganiro twatanze kandi gisanzwe kiri kuri YouTube, tuzatukurungika kuri YouTube kugira ngo abari hugikura. Ntuvuge ngo nta mamega mfise yo kugura YouTube, kuko twababwiye ko hariho programa yitwa TubeMate, twaraye tuyibahaye. Yitereshaje uyishire muri telefone yawe. Utazi ukuntu yitereshaja, rondera ababizi babigufashe. Ni ibintu vyoroshe cyane, nta mahera bigusaba kugira uyitereshaje, hanyuma uyishire muri telefone yawe. Ya video ya audio ukuye kuri YouTube udakeneye kuyirabira kuri YouTube kubera uburyo bw'amamega, uca uyiteresheje akayishira muri telefone yawe utarinze kutugisha inama, ukayikurikira, ukaca uyiga, ukayisoma, ukayiraba, ushatse ukaca unayipartage ukayiha n'abagenzi.
ata kibazo na kimwe urinze kugira. Abantu rero bazogira urwangara kuyu muhora tubahaye, ntibiyaboneshe kuri YouTube kugira ngo ibiganiro byose dutanze bace babironka. Bagiye kugira ingorane yuko igihe babitakaje tutazoguma tubaha ibyo batakaje, kubera yuko ni byiza guha agaciro izi nyigisho. Umuntu ataziha agaciro nawe apahataye zigatakara, no kubimusubiza ngo turabimuhaye yabitaye ntacyo bitumariye, kuko n'ibyo tumuhaye bica bitakara. Nabisange kuri YouTube niyo babibabaye. Ingorane bamwe bagira nuko usanga iyo umuntu ataragwara ngo arembe ntaha agaciro iby'amagara, azokwibuka yuko izi nyigisho zari zihambaye, atanguye kumva umugongo ucika nihaca yibuka ya audio y'umugongo, agiye kwa muganga akamubwira ngo isukari yaduze nihaca atanga gukenera audio ya diabete, iyo agwaye amaso umutwe umeneka mu buryo bwasaze nihaca yibuka audio ibiganiro bijanye n'ivy'amaso. Siko byategeza kumera mw'abantu mwe. Mwibuke abazungu bavuga ngo il vaut mieux prévenir que guérir. Kwikingira nivyo bifise agaciro gusumba kwivuza. Reka kumviriza ibiganiro byacu, reka kurara ayo mareresi yacu gusa kubera urwaye, ahubwo wowe utaragwara niwe wasabwa kubirabana umwete n'umwitwarariko. Mbega mwari muzi yuko kwivuza bizimvye gusumba kwikingiraga yemwe? Kwivuza birazimvye, biravuna, biratuntuza, biraruhisha gusumba kwikingira. Izi nyigisho tubahera ubuntu, hari igihe bamwe bazozironderana umwete wabo wose ntibazibone. Aya mahigwe mwagiriwe yo kumenya ikigo NUFOTEC Burundi no kukimenyesha abandi, hari igihe atazokwamaho. Erega ntimwibaze yuko NUFOTEC izokwama ibashikiriza bino biganiro. Uno munsi amarembo aruguruye, ariko hari umunsi abateka mutwe wosanga bakoze ibituma ibi biganiro muriko muraronka ku buntu mutazosubira kubironka ku buntu. Mu gihe rero wewe woba utavyimbuye ngo vyibikire, hari igihe bitazoba bigikunda kubironka, kandi uno munsi bari kurabironka ku buntu. Erega mumenye yuko izi nyigisho hariho abantu zibabaza, mumenye ko izi nyigisho hariho abantu bazibonamwo ubuhombe, kuko iyo turiko turabigisha ibimenyetso by'ingwara, ibimenyetso biranga umuntu yasinzikajwe n'ingwara, tukabigisha ibituma izi ngwara zibaho kugira mumenye uburyo muzikinga n'ukuntu muzivura n'umuti tukayatubabwira. Ibi hariho abantu bituntuza bikabababaza, bakabibona nkaho umengo ni igitero twabagavyeko. Abo rero baronse naho boduca bodukuramwo bakatuzimanganya. Nico gituma uyu mwanya Imana ikidutije iminsi yo kubaho, utegerezwa kutawufata nkaho ari ibintu bisanzwe. Biha agaciro izi nyigisho, uziha agaciro. Kugura carte memoire y'ibihumbi 10 kugira ubike ibiganiro muri telefone yawe bigutwara iki? Erega nayo kwivuza ingwara zizoba zatewe n'ugwangara no kwisamara ko uzoyaronka byanka bikunda. Gufata amahera 1000 ukaja kuri YouTube ukaraba ikiganiro cyangwa 2000, none aya abantu bahereza mu kabare bariko bariyahura yoyo ntibayatanga. Ayo mugura inyama mugacopora mugakaranga muriko muritera diabete, ingwara z'umutima zirangwa n'ivumbu karenze y'umurindi w'amaraso, muriko murakwegwa umugende wa cholesterol mu maraso yanyu, ntimuyatanga kandi muriko muriyahura. None kuyatanga uriko urarondera ikiganiro kuri YouTube kandi ukaca ukizigama kugira ngo wikingire wewe n'umuryango wawe. N'abantu, hari abantu iyo ndiko ndavuga uko bavuga ngo ndakara ngo ndiko ndabakarira. Reka ndabakarire kuko ibintu birakomeye. Sinshobora kubona abantu bariko bariyahura, bamwe biyahura kubera kutamenya ibyari bibereye, hama ngo mvuge njenjeka. Uwo bizobabaza nibimubabaze n'akazi kiwe, mugabo ndazi yuko bihimbara benshi kandi bikiza benshi. Ntimubone ikigo NUFOTEC cigisha gukinga no kwivura ku buntu ngo muce mwibaza ngo izi nyigisho bonagaharawe ngo muzoza murazironka henshi. Benshi n'abafise ubumenyi runaka kw'ibi bibazo ntibakurako n'umunwa. Biroroshe ko yo kwigisha ibitera ingwara mugabo ntakwigishe kuzivura, kuko yibaza yuko azoba ari kariyicira isoko. Ivyo twe nta ngorane dufise navyo mu kigo NUFOTEC Burundi, ariko abiyanjanjwe ko bazokwivura bagwaye nta kibazo, bazokwivuza baremvye abiyanjanjwe ko.
fyonda kw'ico kiraro kikujyana kuri YouTube, iyaboneshe mu kufyonda kuri subscribe canke sabone, fyonda kwako gakengera ubona iburyo, haje ijambo all mu Congereza canke toute mu Gifaransa, fyondako uzoba ubaye munywanyi aguma aronka ibiganiro vyose tumuhaye kuri YouTube. Ivyo biganiro uvyugururira umwanya wose ushaka ku murango no mwijoro, kandi usyonze kuri share canke partage. Ico kiganiro wewe wuguruye ubu ushoboye kukirungikira ugomba kuri WhatsApp, kuri email canke kuri Facebook, maze mwubwo buryo bimwe byo kuvuga ngo ibiganiro mwampaye ngo telefone yapfuye ngo vyatakaye, ivyo ntibizosubira ukundi. Kuri babandi rero bagira urwangano, tubaha batakaza abo ikibazo cyabo kirakemutse, ntibazosubira kutugora ukundi, kuko kuri YouTube birahaguma ntibitakara. Igikenewe nuko mwisunga intambuko twabahaye muri video twaraye tubahaye ejo mwijoro, hamwe n'inyandiko bigendana nayo ikwereka ko wokora kugira ngo ubu munywanyi w'ibiganiro byacu ku muhora wa YouTube. Kandi iki kiraro cha YouTube kirungikira bagenzi bawe bari hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, bari mu Rwanda, muri Kenya, mu Bugande, muri Afrika y'Epfo, muri Swaziland, bari mu Bwongereza, mu Butaliyano, mu Bushinwa, kugira nabo bakurikirana ibiganiro byacu, umukimba w'ibiganiro tumaze gushaka kuri YouTube n'ibindi byose turiko turashirayo, ko tumaze gukora ibiganiro birenga 150 n'ibindi bikiza. Ivyo byose uzobisanga ku uwo muhora turiko turabirundayo, tubishirayo. Ariko muze murabisabikanya n'abandi mu kubaha ico kiraro, mutibagiye no gutanga ibiraro vya WhatsApp, ndiko ndavuga link, kugira ngo abo bagenzi banyu, imiryango yanyu nabo binjire bakurikirana inyigisho ku buntu. Izi ni inyigisho zihambaye utagomba gufata minenero. Dr. William Osler numuganga rurangiranwa yaronse agashimwe mu buvumbuzi mu by'ikiganga gakomeye, niwe yavuze yuko ibice birenga 90% by'ingwara zose zisinzikaje abantu ku isi ziterwa n'ivyo barya n'ivyo banywa, ziterwa n'ivyo batariye batanyoye kandi bategerezwa. Abantu bakaja ku meza bariko barimba imva zabo n'imbugita n'ifurusheti, bimba imva zabo n'amatasi n'ibirahure. Kandi ndababwira, icobo wiyimbiye wewe nyine ubwawe canke wimbiye abana bawe, n'Imana ubwayo ntigifurira. Oya, uwiyahuye Imana ntimubuza gupfa, ntimubuza kuremba no gusinzikara. Iki nico gihe cyo guca ubwenge, kandi tugaharanira no kubucisha abandi. Erega izi ndya nyinshi mubona tugurira mu alimentation n'urupfu, ntuzi urabona zitekeye neza kubera zavuye mu Bushinwa, zavuye muri Amerika, mu Bufaransa, mu Butaliyano, mu Bubirigi, ngo ucugenda wisuka ko nawe ngo waronse indya. Izi nkoko ubona borora mu mezi 6 kikaba cyashaje kibwata ngo ni za kijambere, bijya n'uburozi n'urupfu uburi kurarya. Ibi binyamubona mu kabare bagenda bagafyiririka zobona umwotsi uri kurafumba, bijya n'uburozi abantu baba ariko bararya. Niho twandura ibyo bigwara by'amadiabete, amahypertension, ingwara z'amakansere, twama twabisiguye mu biganiro, sico turiko turagaruka. Izi nzoga ubona abantu birirwa mu kabare, bakirwa mu kabare, bakarara mu kabare, rujya n'urupfu bariko bararondera kandi bakarugura amahera. Ibi bifanta usanga umuntu buri munsi ngo kubera ari umukizwa ngo yanyoye ifanta buri munsi, bijya n'uburozi uburi kurihereza kandi bizogukwegera karambaraye. Ntiwibaze ngo umubiri wawe warabimenyereye ngo we ntaco bikugira. Hari ibyo twita les maladies dégénératives, ni ingwara abantu bagwara bikwegeye bo nyene ubwabo, mugabo utihereza ibikwica ngo ubwo nyene uze wumva umusonga, wumva umutwe, bishaka no gutwara n'imyaka 5-10 uri kuriyahura, hanyuma umubiri umaze kurengerwa ya ngwara ukazubona iragushikiriye. Haya amahypertension, amakansere, izi ngwara za diabete, ubu byibuhe bwo gusesa inda, obesité, surcharge pondérale n'ibindi. Izo ni ingwara we wikwegera, mugabo uzobona haciye imyaka uri kuriyahura wiyonona. Ikigo NUFOTEC rero kibaha izo nyigisho ku buntu. Reka kuzanjanjwa ko zishingura hadapfa. Iyaboneshe kuri YouTube uhora uzura zikurikirana umwanya wose ugomvye. Ajya mahera wononera mu kabare, wononera ku macuniro, wononera mu mafanta, yakoreshe mu kwigiza inyigisho. Gura amamega uzura kurikirana izi nyigisho. Ni wanka kuzikurikirana ngo nta mahera ufise,
ayo kwivuza urembye, izo watewe no kutamenya no guhangara, ayo ntuzigera uyabura. Umwanditsi w'umunyamerika mu gitabo ciwe yise Encyclopedia of Natural Remedies niwe yavuze ngo niwabura umwanya wo gukora imyimenyerezo ngororamubiri, hari umwanya utazobura nuwo kugaragurika mu gitanda urembye. Niwabura umwanya wo gukurikirana inyigisho ngo uzigane ubwitonzi, zisubiremwo uzibika hadata, ntuzobura umwanya wo kugaragurika ku musego urembye kubera ugwangara no gufata ibintu minenego. Sabikanye n'abandi inyigisho yose tuguhaye ucuraririza hirya no hino, ikiraro tuguhaye ucuraririza hirya no hino. Abisamara ko ubareke, ariko bose ntibazisamara ko bamwe bazobifata nkama, kandi niko byama byagenze. Ababikora turabashimiye. Rero aya mahirwe y'umuhora wa YouTube ntimuyafate minenegwe, agiye kubera abantu benshi umugisha muri no ntambara turimwo yo gufasha ibihumbi n'ibihunguruka by'abantu mu Burundi no hirya no hino ku isi kuronka ubumenyi n'ubuhinga bwo gukinga hamwe no kugwanya indwara biciye mu buvuzi kama bushingiye ahanini ku ngaburo. Bari kumwe na Maître Alex Harimenshi, umurongozi w'ikigo NUFOTEC Burundi.